ibihugu vyose vyo kwisi kugira barabe ko ifaranga ryabo riteye imbere cyo ryamanuce ryaduze bafatira kw'idolari. Amerika mu vya gisirikare irakomeye bitewe nuko ari cyo gihugu ca mbere kwisi gifise ibirindiro vya gisirikare vyinshi birenga amajana 8 hanze ya Amerika. Amerika ifise PIB nuvuga umwimbu mbumba gihugu wa leta zunze ubumwe za Amerika ungana ni ca kane shimyimbu mbumba bihugu y'ibihugu byose byo kwisi. Global Firepower yerekana ko nk'uyu mwaka wa 2026 leta zunze za Amerika zashize novuga muri budget yagenewe gisirikare imiliyaridi amajana 9 z'amadolari. Mu gihe tugeranije n'ibindi bihugu dufate nka Iran ku mwaka idegekanya budget y'imiliyaridi 15 z'amadolari. Abanyamerika ubwo barafise ideology canke ivyumviro ukuntu biyumva ko ari ihanga ryagenywe novuga ihanga ryatowe n'Imana ngo riganze ayandi mahanga yose yo kwisi. Bafatiye ku vyanditse muri Bibiliya, idora no musi iracayoboye, iracari ingero ihera mfatirwa ko canke ifaranga mfatirwa ko iracari unité monétaire mondiale. Kubera ko tukiri ku dolari nuko amabanki yose yo kwisi, ndiko ndavuga amabanki makuru amabanki makuru y'ibihugu amabanki makuru y'ibihugu byose biri ku isi. Mwaye mabanki ibice 60% by'amafaranga aziganije y'intega bizoza novuga monnaie de reserve kwisi yose ari mu mabanki, ibice 60% by'ayo mafaranga abari amadolari. Ni kuvuga ko icyo ni cerekana ubuhangange bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Uwishatse iramufatira ibihano kandi bigakunda. Iran ndagufatira ibihano bijanye n'ubutunzi, niba bati Venezuela ndagufatira ibihano by'ubutunzi, Uburusiya ndagufata ibihano by'ubutunzi, kandi ivyo bihano biragira impact ikomeye bitewe n'ubwo bubasha Amerika ifise mu bijanye n'ubutunzi mu isi. Amerika iracari ku isonga, ifise inganda rutura mu isi. Amerika mu bijanye na technology ifise ico bita GAFAM ni ihuriro ry'inganda kabuhariwe no munsi, ni nazo nganda zifise amafaranga menshi. Impande nka zose ibisata nka byose byaramaze kuba advance, kuba develop. Ibi rero bisho bituma ugwaruka bwo kwisi yose, amatala yo kwisi yose, abantu bose bafite ibintu bashoboye kwisi yose bahurumbira kuja muri Amerika. Ivyo nivyo bice bituma leta zunze ubumwe za Amerika babona ko aribo bacunzi bisi, aribo bajeje gusubiza ibintu mu buryo. Leta zunze ubumwe za Amerika ariwo muco w'isi, novuga ari ryo hanga Imana yatoye. Bavuga yuko mu kwandika abanditsi bavuga yuko ari bo bafise mission divine yo kuvuga ba control abandi. Ihanga ryagenewe kuganza no kuyobora ibindi bihugu. Gushika n'isaha tuvugana iryo leta zunze ubumwe za Amerika ivuze ririjana ku gihugu cyaco cyose. Ubwo bubasha leta zunze ubumwe za Amerika gaje gute, byagenze gute ngo yisange ishoboye igivuze gijane ku bihugu byose byo kwisi? Biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none, mu gihe ujanye n'ibihe turimo, kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe bya kera ngo ushobora gutera imbere. Ni kubaho uzi ahisigeze, ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe nuko uri gukoresha internet inyaruka. Abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink. Ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda. Ico kibazo rero muri Palo d'Argent twaramaze kugitorera umuti. Turafise wifi Starlink, turayikotesha kandi ku mahera make cyane, ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane. Ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese. Ayo mahirwe rero ntagucike, wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike. Kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura, dukorera muri Excellence House, ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel. Iyi building iri impande yayo Excellence House, etage ya nyuma ya 4 numero 17. Abafise imanza, abafise ama evenement, abantu bashaka gukora ama live streaming, abafise ama réunion, ama conference, nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza, izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho. Ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi, inomere niyi mubona iri kiraca munsi. Kuwa kane mukakaro mu 1776 niho havuka igihugu ca mbere ku isi gikomeye gushika nino saha ico kivuze gijana. Hariho vyinshi mutazi kuri leta zunze ubumwe za Amerika. Muri kahise ntizahoze zitwa leta zunze ubumwe za Amerika, zatanguye kuba ari akarere k'abacakara hanini biharijwe n'abirabure.
inyuma yaho abacakara n'ababacinyiza baragiye hamwe baba abanyagihugu b'ako karere ni ukuvuga ubutaka buba ubwabo abagiye kuba abacakara ntibagaruka iwabo nabo baja kubacinyiza ntibagarutse mu bihugu vyabo ako karere kaciye kaba akiwabo uko imyaka yagiye irakurikirana barunze ubumwe kubera ko bari bafise ababakoloniza ako karere kari gakolonijwe bwari uburere 13 bwakolonijwe n'Ubwongereza ubwo burere bwaciye buja hamwe ariho bwaforomye leta zunze ubumwe baraharaniye ukwikukira kwabo gushika bakuronse mu 1776 niho baronka uko kwikukira kwabo babanje kugwana cyane kandi n'inyuma y'ukwikukira babandanije ingwano gushika mu 1783 naho nyene inyuma yaho harabaye ingwano zikomeye cyane mu 1789 haciye hatogwa umuperezida wa mbere ariwe George Washington kurongora leta zunze ubumwe za Amerika hari hisunzwe gutwarira bose ubwigenge bw'abanyagihugu gukomeza ibisata vy'amahinguriro no kwagura ubutaka mu maja y'uburengero ya leta zunze ubumwe za Amerika hamwe no guharanira agateka kazina muntu uko imyaka yagiye irakurikirana yaragiye iragenda turashika no mu kinjana ca 200 arico kinjana caranzwemwo intambara zibiri z'isi zikomeye guheraho niho leta zunze ubumwe za Amerika zaza ziragaragaza ubushobozi zifise muri izo ntambara zibiri z'isi zikomeye leta zunze ubumwe za Amerika niho yerekanye ko igihugu ishigikiye canke igihugu igwaniye gitsinda leta zunze ubumwe za Amerika ukuntu yakora yarareka abagwana bakagwana abahangana bagahangana abonye nyene vyakomeye gwakomeye nyene yaciseruka uwishigikiye agaca tsinda gushika n'isaha tuvugana iryo leta zunze ubumwe za Amerika ivuze ririjana ku gihugu cyaco cyose ntitinya ngo ninjiriye igihugu canke ngire nkuru ubwigenge bw'igihugu cyaco cyose ivyivuze nivyo nyene kandi muramaze kubibona nitwa Christabella Munezero aha ni kuri Paulo Cash Media ni muri kwa rukurikirane rw'ibiganiro tubashikiriza jewe na mugenzanje Hatangimana Patrick Lesage twisunze ibiriko biraba ku isi turazi neza ingwano iri hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika n'igihugu ca Iran twarababwiye yuko leta zunze ubumwe za Amerika ishaka kubuza igihugu ca Iran guhingura nucleaire mbega ububasha bwo gufata igihugu ikakibuza uburenganzira bwacu ubwo bubasha leta zunze ubumwe za Amerika gaje gute vyagenze gute ngo yisange ishoboye igivuze gijane ku bihugu vyose vyo kwisi ego no kuvuga kahise ka leta zunze ubumwe za Amerika karakomeye no vuga ni na kahise kayobeye nkuko yaje kubisigura ugije gusigura kahise iyo leta zunze ubumwe za Amerika zazananye no kuvuga kuba igihugu cavutse ku makoloni 13 no vuga uturere 13 twari dukolonijwe n'Abongereza utwo turere turiyunga kibi gihugu gushikaho iba superpuissance igihugu kiganza isi yose rwabaye urugendo rurerure no kuvuga ububasha bwa leta zunze ubumwe za Amerika nk'igihugu no vuga rutura kiganza ibindi bihugu no vuga bugabuye mu mice myinshi ubwa mbere n'ububasha ico gihugu gikura mu bushobozi bise bwa gisirikare cyo ni shambere ubwa kabiri n'ububasha ikura no vuga mu iterambere no vuga iby'ubutunzi kubi igihugu gikomeye mu by'ubutunzi ubwa gatatu n'ububasha ikura mu bijanye na technology iteye imbere mu bijanye ubuhinga bwa none technology hamikaba ikiba n'igihugu gikomeye mu bijanye n'iterambere ry'uno munsi ry'ubwenge mpingurano intelligence artificielle kikaba n'igihugu gikomeye mu bijanye n'imico ku buryo usanga ibintu by'imico ibintu bya mode imiziki n'ibiki navuga biba byemereje muri leta zunze ubumwe za Amerika usanga n'isi yose ikigendera kurikira reka rero tubiraye mu buryo buramvuye ubwa mbere duhere kuri ideology nubwo atari ibintu biri scientifique ariko abanyamerika ubwo barafise ideology canke ivyumviro ukuntu biyumva ko ari ihanga ryagenywe no vuga ihanga ryatowe n'Imana ngo riganze ayandi mahanga yose yo kwisi ivyo rero ni ofite naho nyene ntibabikura mu kirere barabikura ku kuba leta zunze ubumwe za Amerika zageze intervene mu ntambara zose z'isi kandi aho zishigikiye hagatsinda no kuvuga ko ico cyaratumye bavuga ati bwo muri turi hanga ni ryahanga no vuga Imana yavuga ego Imana yashizeho ngo no vuga ibe umva leta zunze ubumwe za Amerika ibe nka delege canke ndavuga gute
aba kwishuri ndazi muravyibuka mwese wasanga hari abadelegate de classe umuntu ajejwe urupfasoni yego urupfasoni mwishuri yego ukamenga ni novuga ni nk'umupolisi w'isi yego ico rero dufatiye kuri ideology baranaca avance bafatiye ku vyanditse muri Bibiliya. Aha rero tuje turaba muri Bibiliya ahanini umurongo aho bisunga cyane ni muri Matayo, ni mu nkuru nziza ya Matayo, ni bwuzure bushasha muri Bibiliya. Inkuru nziza ya Matayo ikigabane ca 5 kuva ku karongo ka 14 gushika ku karongo ka 16. Aha Yezu yabwiye abigishwa biwe ati ni mwebwe umuco w'isi. Ntawo ushobora guhisha igisagara kiri hejuru ku musozi. Aha rero niho abanyamerika baca bakura bafatira kuvuga yuko ico gisagara kiri hejuru ku musozi ari leta zunze ubumwe za Amerika. Bigaca bituma babona ko novuga ari bo bacunzi bisi, ari bo bajeje kugaruka novuga gusubiza ibintu mu buryo. Ibi obete byatanguye kwavanswa no bita John Winthrop. Uyu cyo kumwe n'abandi bafondatere ibi ideology nibo batangiye kuzaberekana ko leta zunze ubumwe za Amerika ari iryo hanga riri hejuru, novuga riri hejuru ku musozi. Leta zunze ubumwe za Amerika ari wo muco w'isi, novuga ari ryo hanga Imana yatoye. Bavuga yuko mu kwandika abanditsi bavuga yuko ari bo bafise mission divine yo kuvuga ba control abandi. Ego ihanga ryagenewe kuganza no kuyobora ibindi bihugu. Ego aha niho bafatira. Ni kuvuga ko dufatiye ku ico nyene hariho n'abavuga butumwa ba kino gihe, novuga bavuga butumwa mu gihe ca none cyane bagwiriyemwo abari mu idini rya Adventiste, bahuza leta zunze ubumwe za Amerika n'ivyanditse muri Bibiliya nyene mu vyahishuriwe Yohane ikigabane ca 13. Aha haravugwa ihanga, novuga ihanga rizoza riganza isi yose mu bijanye n'igisirikare n'ubutunzi. Ariko rero Abadventiste bobo ntago babivuga bafatiye kwibi vyuko leta zunze ubumwe za Amerika ari hanga novuga Imana yatoye ngo riganze canke riyobora ibindi bihugu. Ahubwo Abadventiste bavansa iyi ide bashaka kwerekana ibihe vy'imperuka. Ku ruhande rw'ideology yuko Amerika ari hanga yatowe n'Imana, hariho rero novuga n'ububasha buri scientific, ibintu biboneka kuko misanzwe ibintu hariho dufata ibintu novuga ndoramana, ivyumviro ndoramana basha ndoramana si ibintu bisigurisa uko bibona. Ego abari sigara bwenge. Ariko rero reka tuje kubiboneka kwa Amerika duhere ku gisirikare dufatiye ku vyegeranyo novuga ibiharuro bitangwa n'ikigo Global Firepower. Iki gihugu cerekana ko Amerika, leta zunze ubumwe za Amerika uno munsi kikiri kwisonga mu gihugu rutura mu bijyanye n'igisirikare, gifise ububasha bukomeye mu bya gisirikare gusumba ibihugu byose biri ku isi. Global Firepower yerekana ko Amerika nk'uyu mwaka wa 2026 leta zunze ubumwe za Amerika zashize novuga muri budget yagenewe igisirikare imiliyari $900 z'amadolari ku mwaka. Ego umwaka wa 2026 novuga ku mwaka mu gihe tugeranije n'ibindi bihugu dufate nka Iran. Ego kombajije ufatiye kuri Iran nambari kirabo. Ego dufatiye nka Iran ku mwaka yinvestisa mu bijanye n'uburyo bwa gisirikare itegekanya budget y'imiliyari 15 z'amadolari. Umva ko ari itandukaniro rinini hagati y'imiliyari 900 n'imiliyari 15. Ubwa kabiri Amerika mu bya gisirikare irakomeye bitewe nuko ari cyo gihugu ca mbere ku isi gifise ibirindiro bya gisirikare vyinshi hanze ya Amerika. Uko uyu mubumbe turiko wakabaye Amerika iza kwisonga, leta zunze ubumwe za Amerika iza kwisonga kuko ifise ibirindiro bya gisirikare hose mu bihingo yose gizisi, ibirindiro bya gisirikare birenga 800. Ego no kuvuga ku mugabane wose. Ego usanga hari ibirindiro. Ego dufatiye rero kuri Iran kuko tugende dusanisha gatoyi kajya karere Iran irimwo mu karere ka Gulf mu buseruko bwo hagati, niho rero hari ibirindiro byinshi. Mu ivyo birindiro biri hanze ya Amerika niho hari ibirindiro byinshi muri kajya karere, ibirindiro bya Amerika. Hambavu y'ivyo Amerika irafise amato rutura ya gisirikare, amato yikorera indege kabuhariwe mu kugwana mu bijanye n'intambara, kandi n'amato menshi nayo nyene. Amerika kandi ikaba igihangange mu bya gisirikare bitewe n'iterambere, ifise iterambere novuga avance technologique mu bijanye n'igisirikare. Na Donald Trump arabivuga yuko Amerika uno munsi iri kwisonga mu bijanye n'ubuhinga, gukoresha ubuhinga bwa gisirikare hakoreshejwe iterambere novuga iterambere ry'ubuhinga bwa none. Ofite leta zunze ubumwe za Amerika zaramaze kwinjiza
ubuhinga bwo kwigwanisha nke ubuhinga bwa gisirikare imikenyero ya gisirikare leta zunze ubumwe za Amerika zaramaze kuyinjiza mu buhinga bwa none muri tekinoloji. Twumvise yuko mu ntangamarara ndiko ndabivuga twumvise yuko kuva ku muperezida wa mbere yatwaye leta zunze ubumwe za Amerika igisata cyo guhingura nego amahinguriro tekinoloji cyarimwo mu byo bafatirako kuvuga mu guhingura rero barashobora no guhingura n'ibyo mu ihingurira hari ibintu byinshi bahingura n'ubuhinga cyane n'ubuhinga cyane tukiraho nyene dufatiye kuri tekinoloji uno munsi kuko nibyo ngira ncinja mu gisata c'ubutunzi ngira nibutse bariko barakurikirana Parallel Cash Media yuko biragoye cyane gutera imbere biragoye gose gutera imbere kandi biranoroshe gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none biragoye cyane gutera imbere kandi biranoroshe gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none mu gihe ujanye n'ibihe turimo kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe bya kera ushobora gutera imbere ni kubaho uzi ahisigeze ni kuba uri gukora bworoherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe nuko uri gukoresha internet inyaruka abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda ico kibazo rero muri Parallel d'argent twaramaze kugitorera umuti turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese ayo mahirwe rero ntagucike wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya 4 numero 17 abafise imanza abafise ama evenement abantu bashaka gukora ama live streaming abafise ama réunion ama conference nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi nomero niyi mubona iri kiraca munsi tubandanije mu bijyanye n'ubuhangange bwa leta zunze ubumwe za Amerika leta zunze ubumwe za Amerika zabaye iza mbere mu gutahura ko tekinoloji ari ikintu karara mu Uganda ntibacure kandi nizo Starlink zose zibana ego n'abanyamerika na internet ubwayo ifise inkomoko muri leta zunze ubumwe za Amerika ego tugire mu by'ubutunzi rero gushika isaha no munsi Amerika iracayoboye isi yose mu bijyanye n'ubutunzi kubera iki Amerika ifise PIB nuvuga umwimbu mbumba gihugu wa leta zunze ubumwe za Amerika ungana ni cakane shimyimbu mbumba bihugu y'ibihugu byose byo ku isi ndikuvuga ibihugu byose biri ku isi biteranije nuvuga imyimbu mbumba bihugu bigateranya byose uwo mwimbu wose Amerika ikitwara icakane cyo mwimbu wose nukuvuga bisigure ko Amerika iri mu bihugu biteye imbere kuko iraproduza cyane kandi ku rugero rukomeye ubwa kabiri tukiri mu by'ubutunzi ni kujanye n'idolari idolari no musi iracayoboye ku isi yose iracari ingero ihera mfatirwa ko canke ifaranga mfatirwa ko iracari unité monétaire mondiale no kuvuga no mu bihugu byose byo ku isi kugira barabe ku ifaranga ryabo riteye imbere cyo ryamanuce ryaduda bafatira ku dolari ico ni cerekana ikicerekana ko Amerika kikiri gihangange ego kubera ko tukiri ku dolari nuko amabanki yose yo ku isi mu mabanki yose ari ku isi ndiko ndavuga amabanki makuru amabanki makuru y'igihugu ego amabanki makuru y'ibihugu byose biri ku isi mwaye mabanki bice 60% by'amafaranga aziganije y'intega bizo novuga monnaie de reserve ku isi yose ari mu mabanki ibice 60% by'ayo mafaranga abari amadolari ni kuvuga ko icyo ni cerekana ubuhangange bwa leta zunze ubumwe za Amerika ndetse kubishikako nico cerekana ko Amerika uwishatse iramufatira ibihano kandi bigakunda irashobora kuvuga ati igihugu Iran ndagufata ibihano bijanye n'ubutunzi kandi ivyo bihano biragira impact ikomeye bitewe n'ubwo bubasha Amerika ifise mu bijanye n'ubutunzi mu isi niba bati Venezuela ndagufata ibihano by'ubutunzi Uburusiya ndagufata ibihano by'ubutunzi ivyo bihano biragira impact kabuhari kubera ko Amerika leta zunze za Amerika ziracari za mbere mu bijanye n'ubuhangange novuga mu murindi w'iterambere muri croissance économique nta kindi gihugu novuga kizikorera mu bisanzwe bayindi bihugu biko birahangana mugabo Amerika ziri kwisonga mu bijanye no kwiruka umurindi wiruka w'iterambere ego croissance économique
ikindi naco igituma navuze ko leta zunze ubumwe za Amerika zifata ibihano by'ubutunzi ivyo bihano bigira impact nini kandi bikamugirira ko ingaruka uwo muntu afata ibihano nuko leta zunze ubumwe za Amerika zikiri izambere ziracari ku isonga mu bijanye no gushora ibitoro ahandi exportation y'ibitoro nego ziracari izambere tuvuye mu by'ubutunzi dusa nk'uko ari nyene tukibandanya iby'ubutunzi mugabo n'igiseta kijaye n'imico kama eka ndetse n'ubuhinga bwa none technology mu mico kama leta zunze ubumwe za Amerika no munsi ziracari za mbere zifise amashuri kabuhariwe amashuri aramura novuga ndabivuga gute abakozi b'abahinga ayo mashuri nk'akaroro nka Harvard University Stanford n'ayandi n'amashuri no munsi novuga akiri ku isonga ugeranije amashuri yose ari ku isi aramura ibihangange muri inosi hasi mvuze ya miziki bimwe by'amafilm amafilm tukiri ku mafilme rero ofite tugiye muri technology no munsi leta zunze za Amerika ni za mbere zifise uruganda kabuhariwe ruhingura amafilm wese muraruzi Hollywood iri muri leta zunze za Amerika turi mu nganda rero Amerika iracari ku isonga ifise inganda rutura mu isi inganda rutura ofite inganda rutura ntabwo twumve kandi mu madomene yose yego nka yose kubera ko Amerika mu bijyanye na technology ifise ico bita gafame ni ihuriro ry'inganda kabuhariwe no munsi ni nazo nganda zifite amafaranga menshi muri gafame harimo Google ni Amazon harimo Facebook harimo Apple hamwe na Microsoft uno munsi hari izindi nganda ziko ziremereje nka SpaceX canke Tesla nizo n'inganda zikomeye za Elon Musk kandi zirimo amafaranga menshi bwaranje n'izindi nganda zo ziri mu isi ibi byose ni ibintu byerekana ko Amerika gushika no munsi ari igihugu c'igihangange kubera ko mu bisata byose narondaga ibisata byose nahereye no vuga mu bijanye n'igisirikare ndaja mu by'ubutunzi merge mu bijanye na technology Amerika kandi iracari no kwisonga mu bijanye n'ubuhinga tugezemo bwa intelligence artificielle hamwe n'ibijanye na innovation no vuga guhingura canke ndabivuga gute guhingura canke guhinyanyura mu buryo bwa none ego kurema ibintu bishasha no guhingura canke guhinyanyura mu buryo bwa none leta zunze za Amerika ziracari za mbere ibi rero bisho bituma ugwaruka bwo kwisi yose amatara yo kwisi yose abantu bose bafite ibintu bashoboye kwisi yose bahurumbira kuja muri Amerika nunga mu Burundi muri Afrika afite haraza ama movement menshi wumvise umuntu ati nshaka kuja muri Amerika bose baguma biruka impande nka zose ibisata nka byose byaramaze kuba advance kuba develop ibyo nivyo bice bituma leta zunze za Amerika ico rivuze gijana uko babivuze ego hanini novuga ni byinshi novuga mugabo hanini leta zunze za Amerika zirakomeye cyane kubera ko ahisi geze zaramaze kuhatahura niyo mpamvu subiye kubamenyesha ko nawe nimba ushaka gutera imbere kubera ko birashoboka kuko n'abanyamerika barabishoboye kandi urumva iyo bahereye ego kandi urumva iyo bahereye ego mugo no munsi ntibigikenewe ko duhera aho bahereye ahubwo biroroshe ko duhera ahisigeze no munsi kubera iki ntushobora gutera imbere utaza ahisigeze ntushobora gutera imbere utazi yuko connection ari ikintu kirumara internet ni ikintu kirumara no munsi ivyo rero biroroshe ntusubire kwidoga ntusubire kuvuga ngo jewe ngo ibintu nkora ngo niko biravansa ngo kubera ko ngo biguma biganda ngo ndapostinga ikintu nigikunda ndiko mbwira aba YouTuber ndiko mbwira aba influencer bakoresha imbuga kuko bakoresha internet n'abandi bose bakora ibintu bisaba internet Parlo Cash canke Parlo d'Argent turahari ku bwanyu biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none mu gihe ujanye n'ibihe turimo kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe bya kera ushobora gutera imbere ni kubaho uzi ahisigeze ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka abahinga barerekana ko ata internet no munsi iraboneka inyaruka isumba Starlink ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda ico kibazo rero muri Parlo d'Argent twaramaze kugitorera umuti turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese ayo mahirwe rero ntagucike wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike
kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya kane numero 17 abafise imanza abafise ama evenema abantu bashaka gukora ama live streaming abafise ama réunion ama conference nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi nomero ni mubona iri kiraca munsi turari kubwanyu ko tubafitiye connection Starlink niyo connection ya mbere kuri nosi tutuyeko gushikisa no munsi hatara zindi connection iyi iza yisumbya ububasha mu bijanye n'umuvuduko kandi ni connection ikora neza cyane abamaze kuyikoresha abamaze kuza hano tukayibaha bakayikota nibo bobaha amakuru y'imvaho mugeze mugatahura yuko ibyo duko turavuga bifise ishingiro kandi ari ukuri ni benshi batari bazi uko ibintu vyimfashe ni benshi bahora bibaza igituma leta zunze ubumwe za Amerika zikomeye ibi ni bimwe mu ncamake iyi ni incamake muri bimwe bigize leta zunze ubumwe igihugu ca mbere ku isi kivuga ibintu bikagenda uko nyene kandi nuwo gihanye agira ingaruka mbi cane nukuvuga nuwo gishigikiye novuga yuko abashigikiwe n'isi yose umuntu leta zunze za Amerika ishigikiye abashigikiwe n'isi abakomeye twabibabwiye tugitangura ko no mu ntambara y'isi mu ntambara zizabaye uwo leta zunze ubumwe za Amerika ashigikiye yabatsinze rero nkuko twama tubibabarira aya ni incamake novuga ko ari incamake mu batari bazi geneze y'ibintu intango y'ibintu ubutaha tuzobabwira amateka y'ibindi bihugu nka Irani Uburusiya Ubushinwa narijya yuko Irani ariyo iri kigwana na Amerika ubu zokurikira tuzobaha amateka y'igihugu ca Irani mbega Irani iri kirahangana na Amerika nayo ifise ubasho yishimije iki kugira igwane n'igihugu ca mbere ku isi gishoboye aho nyene kubera ko hari n'umuntu ashobora kuza kwibaza canke navyandika muri commentaire tinaye ko muvuze ko Amerika ikomeye kandi uno munsi tubona bisa nkuko byanse yuko itsinda Irani tuzoraba rero Irani nayo ububasha ifise ubushobozi ifise niba kompara muzoca mubona icari byose hamwe tubibutse ko ari Paulo Cash Media ni Christabella Munezero muzokwa mutubona mu biganiro nk'ibi ngo twabe tubabwira na mugenzanje Hatangimana Patrick Rusage mwakoze mwebwe mu banda mudukurikirana tubasaba ko mu banda mugira sabone like share mudakomanta mutumotiva naho gutaha rero mu kiganiro kizokurikira ciao ciao biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none mu gihe ujanye n'ibihe turimo kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe bya kera ushobora gutera imbere ni kubaho uzi ahisigeze ni kuba uri gukora bworoherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda ico kibazo rero muri Palo d'Argent twaramaze kugitorera umuti turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese ayo mahirwe rero ntagucike wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya kane numero 17 abafise imanza abafise ama evenema abantu bashaka gukora ama live streaming abafise ama réunion ama conference nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho ushaka kwakura canke gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi nomero ni mubona iri kiraca munsi